kubanditsi n'abamenyeshamakuru inimero ubusa icenda agakwego gashinze Oricom kagwego gashinze ubusa gatandatu agakwego gashinze 2024 gerekeye ukwakira mu mabwirizwa y'igihugu amasezerano ya Afrika araba ibijanye n'intwaro rusangi akaraba ibijanye n'amatora mu gihugu akaraba kandi n'ivyerekeye intwaro ibereye. Muravye kwari nkenegwa kw'iryo ayo masezerano ya Afrika yoja mu ngiro yo kuvuga yoja mu mategeko y'u Burundi. Muravye ibirimwo murabona ko ari amasezerano kuva ku ngingo ya mbere ayagize gushika ku ya nyuma nta gasembwa na kamwe ayo masezerano afise. Ayo masezerano rero ya Afrika araba ivy'intwaro rusangi atunganya ivy'amatora mu bihugu vyayashizeko igikumu kandi bikayashira mu mategeko ngenderwako yavyo, uvuga mu mabwirizwa shinga yavyo. Ku by'ukuri n'amasezerano ahambaye cyane. Ayo masezerano yashizwe kw'igikumu n'abakuru b'ibihugu n'amareta bashika 55 bahuriye mu gihugu ca Ethiopia mu mwaka w'ibihumbi 2007 hari igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa mbere. Baraheza rero bafatiye ku bigize ku vyubatse ubumwe bwa Afrika, navyo bikaba atari bindi ari bijanye no kubaka ubumwe nyabwo mu gihugu ico ari cyo cose mugabo cakiriye ayo masezerano, bikaba ari gufasha igihugu cose gushika ku iterambere nyakuri, gushika kuri ibi bijanye n'intwaro ibereye, intwaro ishimikiye ku mategeko, intwaro yubahiriza agateka ka kiremwa muntu. Bakaba bafatiye kuri ivyo rero baca barashiraho ayo masezerano biyemeje bose kuzokurikiza mu kuyakurikiza mu kuyashira mu mategeko y'igihugu cabo, ni ukuvuga igihugu kimwe kimwe muri ivyo bihugu 55. Ayo masezerano rero yaciye aja mu ngiro mu mwaka w'ibihumbi 2012. Murumva haheze imyaka nk'itanu. Itariki 15 Ruhuhuma umwaka wa 2012 niho ayo masezerano yabaye ntabanduka ku bihugu byose bigize ubumwe bwa Afrika bwahuriye muri iyo some, ni ukuvuga muri iyo conference de pays africains yabereye Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia muri uwo mwaka ndababwiye wa 2007 gerekezo rya 30 z'ukwa mbere. Iyo ayo masezerano rero ahagaze cyane nkuko ndabibabwiye ku vy'ukubahiriza intwaro y'ukuri, intwaro ishingiye ku
ku mabwirizwa, intwaro idashingiye ku majambo gusa, idashingiye ku mashahuri, ku madisikuru. Iyo masezerano ashingiye ku byo kubahiriza agateka ka kiremwamuntu, ku byo gutwara neza, ni ukuvuga ku byo kubakira ku gihugu kizira igiturire, igihugu kizira gusesagura amatungo ya leta, amatungo y'abanyagihugu. Ayo masezerano nibyo bintu ashingiye ko cyane cyane. Hanyuma rero bahejeje gusinya kwemeza ayo masezerano muri iyo some, barahavuye rero ibihugu bimwe bimwe birayasinya. Ni ukuvuga ibihugu bishiga kuri 40 nibyo byayasinye, mugabo ibyo 40 sivyo bimaze kuyashira mu mabwirizwa ngenderwa ko y'ibihugu byabo. Hariho ibyayasinye bica biriryamira, aho twovuga Burundi bwarasinye, murumva ko ari bihushana. Gusinya amasezerano ukayemeza ugasinya, ni nko gusinya ama convention hanyuma wayasinya ukacuvuga ngo ntayo shaka. Urumva barayasinye ibihugu 46 byarayasinye, biremeza ko bigiye kuyagendera. Muradi ko yemejwe n'ibihugu 55 ko ayo masezerano yobaho, mugabe ibihugu 40 nivyo byace bitangura procedure yuko yashira mu mabwirizwa yabo. Rero ibyo bihugu, hariho ibihugu 38 gusa mu bihugu urumva 55 byo muri Afrika nivyo bimaze kuyashira mu mabwirizwa ngenderwako yavyo. Aha mu karere k'ibihugu bya Afrika y'uburasirazuba ni ibihugu bingahe gusa? Ni ibihugu 4 menga 3 nivyo bimaze kubishira mu mabwirizwa ngenderwako yabo. Aho twovuga nk'igihugu ca Kenya, igihugu ca Republika y'u Rwanda, n'igihugu ca Sudani y'Amajepfo. Ibyo bihugu 3 nivyo bimaze kuyashira mu mabwirizwa ngenderwako yavyo. Uvuga bamaze kwemera kwayo masezerano yoba ishingiro ryo kubaka intwaro rusangi iwabo, ryo kubaka ubutunzi iwabo, ryo gusangira akabisi n'agahiye iwabo. Ivyo bihugu nivyo bimaze kwemeza yuko ayo masezerano yoba ishingiro ryo kubahiriza demokrasi, ryo gutunganya amatora atari mu bubandi, atari mu busuma iwabo. Ivyo bihugu 3 ngaha mu karere nivyo bimaze kwemeza yuko ayo masezerano ya Afrika araba ivya demokrasi n'ivy'amatora n'ivy'intwaro ibereye. Abo nibo bamaze kwemera ko ayo masezerano yobabera icirore cyo kubaka igihugu kirangwamo agateka ka kiremwamuntu. Murumva rero ibihugu 38 biracari mu mayira abiri, ntibaratora iyo bari ku byo basinye. Iyo gerekerezo rya 30 z'ukwezi kwa mbere 2007 ntibaratora ivyo ari byo. Mugabo ayo masezerano nk'uko twabibabwiye, kuko rikome yayaciye hirya no hino, n'amasezerano yo kubaka, nta na kimwe cyo gusambura kirimo. None ni kubera iki? Ni kubera iki leta yacu na nyabuji keneye intwari ishimikiye ku iterambere nyakuri, ishimikiye ku kusabikanya ivyitunga ry'igihugu. Na nyabuji intwaro yacu, igihugu cyacu gikeneye ibi byo gutunganya amatora atawanja wangu, atarimo igipfungu, amatora arangwa n'ubugwaneza, arangwa no guhiganwa badahezanyayo, amatora arangwa nukucisha ibintu byose mu muco, arangwa no guhiganwa kw'abagomba kwitoza.
none ni kubera iki igihugu cacu kidasinya? Mumenye neza yuko igihugu kidashoboye kwakira aya masezerano nk'amabwirizwa yaco, nuvuga ico bita ratification, nukuvuga ko ico gihugu gishobora kugira ibintu byose mu gifuri muri bijanye na demokrasi, bijanye n'intwari ibereye, bijanye n'amatora, bashobora kubikora mu gifuri atacamira, kuko nta gihugu na kimwe cyo muri Afrika gishobora kuza kwamira. Harimo n'ibindi bijanye ibi byo gutembagaza ubutegetsi, nabyo nyene ubufisi ingufu arashobora kubutembagaza, kuko mu gihe utasinya amasezerano nta gihugu na kimwe gishobora kugutabara. Nukuvuga ko ata gihugu na kimwe cyo muri Afrika ntuzeye ubumwe bwa Afrika ntibushobora kugira ico buvuze mu gihe igihugu kitashoboye gusinya aya masezerano. Muca mumva yuko rero Burundi buhomvye vyinshi. Ibaze kuva mu mwaka wa 2007 gushika ubu mu mwaka wa 2024 igihugu cyacu kikaba kitarasinya, kikaba kitarakira mu mabwirizwa yaco ibi bijanye n'aya masezerano meza, aya masezerano yo kubaka atari ayo gusambura, aya masezerano yo gukomeza demokrasi, aya masezerano yo gushira habona amatora, yo gukorera ku mugaragaro, aya masezerano ajejwe gukebura abanyagihugu bashobora gutorera amakoyoko, aya masezerano imigambwe itari ku butegetsi, imigambwe iharanira gufata ubutegetsi yategezwa kuyisunga nayo nyene kugira ngo ishobore guhiganwa n'abandi bari ku butegetsi batahezanyayo, kandi n'ubumwe bwa Afrika buce buza gucungera kuraba kubicabona shinge n'amatora yagenze muri ico gihugu. Murumva rero ibihugu bitarasinya amasezerano, bitarashira mu mategeko yabo, bashaka yuko atawubona ivyo bariko barafuruguta mu vyerekeye ibi bijanye no kudakorera habona, ibi bijanye no kudakorera ku mugaragaro, ibi bijanye no kwiba. Ayo masezerano kuko aravuga na bijya bya rendre compte, ibi bijanye no gushikiriza ibintu ibi by'amatungo, ibi abategetsi baterekwa, ibi bwirwa shingiro rivuga, ibi bwirizwa rigwanya ibiturire rivuga. Rero barazi neza yuko hamwe bosinya aya masezerano kashira mu mabwirizwa yabo, ivyo bihugu birazi yuko abanyagihugu bavyo bo bishuza batobajyamana mu bijanye n'ibi vy'intwari bereye, ibi bijanye no kwerekana ivyo mu matungo yabo bagiye ku butegetsi. Murumva rero ko bafise ivyo batinya. Nico gituma rero mwebwe banditse n'abamenyesha makuru mubabwire yuko mu gihe cavuba leta y'u Burundi tangure kwegeranya ivyangombwa kugira ngo ije gushikiriza ujya mukuru wa ubumwe bwa Afrika les instruments de ratification, nuvuga ivyangombwa byerekana ko biyegereje bakiriye iwabo aya masezerano ya Afrika arabi vya demokrasi n'ivy'intwari bereye, nuvuga n'ivy'amatora n'ivy'agateka ka kiremwamuntu. Turabasabye rero dushimitse ngo mugende mubabwire yuko kizira kikaziririzwa kwankiciza, umuntu yanka ikibi ntiyankiciza. Ibihugu bitinya nibitimbe, ibihugu bitinya kwerekana ukumbugaragara ingene biriko biratwara abene gihugu, ingene biriko biragera itunga ry'abene gihugu, ingene biriko biratunganya ibibazo bijanye na demokrasi mu gihugu, ibi bijanye n'amatora cyane cyane n'ivyo beshi bagera ko bagasha mu vyerekeye ivyo gutunganya amatora ahurikiyemwo bose, amatora aba ku mugaragaro, amatora ashikana igihugu ku iterambere nyakuri, na cyane cyane twebwe mu Burundi twimirije gushira mu ngiro yambono kazoza, yambono yo mu 2020 yo mu 2040 na 2060. Imbono twiteze ko dushikana ku iterambere nyakuri, imbono twiteze ko dushikana ku gihugu ciga bakigaburira, igihugu kitazerinze
kidajejwe gushera, igihugu kijejwe kigenzwa no gutunganya neza ibyitunga bituma abanyagihugu barya agashika gatatu ku munsi. Rero mwishirahamwe Oricom turabasabye mwebwe mwaje muserukira ibinyamakuru byanyu kugira ngo mudufashe kugondoza leta y'u Burundi maze yikubita gashi muri iyi myaka. Murabona iheze ko ari myinshi kuva 2007 gushika 2027, murumva ni imyaka na 2024, imyaka nka 17 iraheze Uburundi bwemeye ayo masezerano mu iryo koraniro kaminuza rya Afrika ya DIS, mugabo bugaca bwiryamira. Igihugu caciye ciryamira guhera basinye ayo masezerano. Menga bayasinye igenekezo rya 20 z'ukwa gatandatu 2012 niho bayasinye. Naho nyene urumva ko batevye no gusinya, baratevye kwemeza ibyo bemeje, kwemeza ibyo bemeye muri iyo nama ya Union Africaine. Murumva naho nyene ko batevye kuvyemeza gusa, batavyakiriye mu mabwirizwa yabo. Hageze rero kuvyakira mu mabwirizwa ngo bibe contraignant, baciyeho ubenga babasutse mu mazi. Murumva rero yuko igihugu cacu kugira gitere imbere, kugira ngo gitere imbere muri vyose, muri ibi by'intwari bereye, muri ibi bya demokrasi, ibi byo kubeza agateka ka kiremwamuntu, Uburundi butegerezwa gusinya, kwakira ARRC, no kuvuga dans le texte législatif, ibi bijanye n'aya masezerano y'ubumwe bwa Afrika.